ndavuga ati ndabwira restaurant jemo kuri sopinoti ku modem ni hivi ni tu atari tu Antoine nga kuri mera kanoti ndagisopa bien isanzwe mugabo bela dusohoke chérie tigiri iki ndameditaga kwanza sema nataka nitoe zihe muri porte mone mbafisa amafaranga ari ngaha yandi ari ngaha ntongire bavuga ati aya nayambira Jewe restaurant zanje liko ni ma restaurant ya pa. Hamuchu ntwara cafe gourma vraiment. Akubebe perfect. Umwana perfect restaurant mbere kwe nabi. Uyu no Kaboss aje. Shite home. Nora murisho. Shite school. Kuraba affichage. Narinziko nzokora ropeshage. Nona yombonye. Sanzari dommage turagi sinibaza ko no babihenze narizi neza yuko natemutse nanguye kwishuza amafuti na Spokes Nige 5e munsi cyo gitwe dusitarite zo kwibarabara sizazi nizo mu nzu wawanza gusohoka Turi histoire Shaboga bari bintu nacamo kavuga ati mani shimwe urumva ndinjiza muri toilette ndapobesha yo ndazangura system hari system rero mwisite twakora kugira abantu bumve ko gwaye mu nda byambye wacu kwita system ya Arabita system Arabita system ndazikubita sana muri toilette ino ahanganya abavyi bavuga ati mwana wacu arapfa What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ici c'est Bella au micro pour Magic TV nkuko menye nkumbizi. Rero today nundi munsi myiza w'ibyishimo, everything bless. No munsi turi muri lundi mesha comme d'hab. Rero lundi mesha no munsi iri différent gato n'izindi. Parce que ono kunywa mbaza entreta kwera iki ngo ndi mesha ngo hamwe waduze ahandi uragira iki shasha minushe rero minushe na sino turi kumwe umwe muri bo kubera imvo statuvuye ko kandi stavuye ko imvo z'ubuzima nyene murabona nawe utumwe cyo bitaho ngenda bemera cyane ko mutawuri ibintu hakirikana ino munsi ndi je nyene toto moya mugabo rero ibintu tubaza go biso so sije yanje sinoyivuga ndavugana n'umutumire canke sinovuga naswakireka twakira umutumire wanje ni ki star ki journaliste ki mic master sije andi mazina na hehe Nabisawo, the mic master, the Kaboss for really, Lubosi, Bobosi, baramuhaye amazina n'ayandi tena ni stare ujama wata. Mumvaje tumwakire. Moja mbili tatu. Kaboss. Nilikuwa nikiwaangalia leo hii wananiangalia wale wote walonipinga sio walani Say Kaboss. Say Mikey Master. Say Mastare. Hala 5. What's in the stare? Tari graph na takata. Akuna. Na nomi. Mwenye takata? Ni mulozi. Ni mulozi na ni hater. What's in the stare? 4. Na hiyo nami jui. Kaboss for real, aka the mic master, aka Mr. Pop. It's all about hanging out. You must see, hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, il est fresh sana kwa yuko ni yalendi yo kujyoe kwa. Yalendi yo kuvibinga, yalendi méchant. You must see ni Kaboss na Bella. Tutafanya vibe. No must ni toto moya na minushe na shasha. Ni moyo kwa moya. Nipe story mama. Nataka kulega Kaboss. Inge Kaboss. So on try out. Yeah. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Kaboss ile kama sikutungira ngo. Chana concentration. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. J'ai de ma part ibintu bimeze neza cyane. Turi muri ya vendredi yo go hanging out. Ya vendredi yo kuryohera. Niwe patias ko ya vendredi ya pop. It's all about hanging out comme ça. Bien vraiment, en tout cas vraiment. Bitu ya soin. Na kino kiryoshe kuva muri weekend, vendredi, samedi, dimanche uryohewe. Ukaca winjira muri lundi mesho uryohewe. Urumva yuko ni full of vibes. Asante sana vraiment.
wakoze kwakira invitation cyane gose urazi naho muri abantu ibintu bibagora saba yewe muri Ramadan nyene babitugoye mugabo wagize neza kuntumira mwijoro turi oblige mwijoro kuntumira ava ingekuwa ngoma bituye bari byari bya beragirutse ikiganiro bera mais vous combien ubuge ndi full munda ndi full esprit ndi full na fraîcheur son kama ndi full bituye son yo different muri no miss kubego vraiment ndagerageza kuvyikura mugabo binakufata Kaboss tout va bien. Je vais dire ça ça kind of girl sana bro. Anje ta Kaboss imbere ko natamasije kanda muzima. Kwereka mutama dimano mono no yoni. Yewe unzanira akantu gakanye parce que j'ai soif. Akeneye akantu kari fresh. Ish, abakunzi Magic Channel. Kaboss for real, I'm in the house, in the building. So, we want to give you some good energy. Get ready. Take position. Mama zakona Kaboss for real. Bisigura neza yuko ari full of vibe. Cheers, dear. Cheers, cheers. Hello 5. Cheers. Nipe story mama, nipe story. Mama sio siku na Kaboss kio ikintu chamesha vuati. Yeah. Mama Kaboss arahameze neza. Mama Kaboss hello 5. Mere rero sinzambwira ati mere. No musi sinza gufungura gamu ya 18h. Mere je uno musi 18h futari ya leo sio home. No musi ngiyana bita kuri Magic. Magic Channel ndibaza ko baza kumfata neza. By the way tugatubora mwamaye two kujya twaswa. Sona. Mais tomando mese bien. Nitkigira turani bazamushabara. Kiretse kwigirije. Jara ariko nashaka kubaza ni nkasije gusa ndashaka Ivyo. Kaboss kono bamukurikirana cyane ari mu bahungu bakunda mama we. Sana. Kaboss anampendaga mama ariko. Na mere wanje. Urumva ikintu cyose ama surprise mama. Mama Kaboss araguhezagira ugiye gukora. Mere ari mu bantu rero ni sopinoti kuri bo mugasingira amahoga. Singabademu. Hajya mu nzonsa dusanze uzisopa kwa. Nshatse kuvuga ati ndabwira story. Je mu kwisopinoti ku modemu. Ni hivi. Ni tu atari. Ni tu Antoine. Nga kuri mera kanoti ndagisopa bien. Yama bayita gute yama byabikombe bitimvye bya 30 35 bya 40 namuzi yaga mama ko rufakire Madame Hollande umusopa kuri mbere ibintu bisanzwe mugabo bera dusohoke chérie tugire iki na meditaga kwanza sema nataka nitoezi hii muri porte mwana mbafisa amafaranga ari ngaha ndari ngaha bavuga ati aya na bera aya naga future urumva cyandavise nka kavembare nawe upakuzaniye menu ucugira effort kora gutuntu tutazivye ukuzanye amafacture azivye itakuwa ngo uvangaho gejeje utakuwa mama Kaboss na koga ara ukrashika ko barabiheza saka Kaboss ibogare mugabo ico kitu ico kandi uratwavuga ndabona mbandira Kaboss you know that ya umicurondere kidemu rero kigutahura mutahurana canke munganya uburyo tunganya uburyo avuga ati shiri rega bera hari abakobwa usanga hari abakobwa usanga bavuga ati ngo tusoke na VIP mini kingari hasi sivyo cende cyana cyo ngamwica jewe restaurant zanje liko ni ma restaurant ya pa hamucu ntwara cafe gourmand vraiment akubebe perfect umwana perfect restaurant mbere kwe nabi uyu ni Kaboss ikintu rero nashaka gutanga ko abyo hari abantu baba bakuze kwera hari imigani bakunda guca ati umuvyeyi ajo arakurera mugaragera igihe umwana nawe bigeze ko ari umuvyeyi cyavya hari abantu badakunda abantu kumeze so nko kumukunda wewe pese ubunye bamugarariza barakuze iki nibiki tubata niki kintu wagira wa shaje ndibaza yuko na muri bible byanditswe kwanza mu bamizuni bavuga ati kwanza mama wawe kabiri mama wawe bagatatu mama wawe bakobazwa kane rero ukuntu biba bimeze abavyeyi bacu surtout abavyeyi mama wawe ni paradise ni second paradise umva yani ni paradise ndavuga gute ni juru ryawe rya kabiri urumva ko Imana cyasubira mama wawe rero kwikino ne Imana iduhezagira abavyeyi bacu kwiki tutabatekinga kia jewe kintu nabonye impamvu mfise imyetagiro myinshi impamvu abantu banyikundira na mere wanje ni source yanjye rero mere wanje njanganye ku blessing mere ko yeri sisho kuja gukora ngiye gukora ikiganiro mere arambwira ati petit ngiye gukora ikiganiro nande wagiteguye neza ndi sûr sawa Imana ikujimbe
Kandi mama umenga umuntu w'umunyamahoro. Abana no mu gusohoka mbere niwaza kunyugura portail birabere. Nyifise ave bityanje. Niva model. Ile biti kwa Kaboss. Ave biturutsko nibisanga gashaka twese. Kire propango rore ni decor mu cyumba nafashe ipine ndaritereka kuri mu rombo winjira urabona akadekoro gatapa mu maso kavuga ati wow kaboro ko kari sexy kumbe kumbe ni very wit uye bisi ni kuyanje sana kare narigira umu VIP ngo na bus nofata na ya mirongo Kaboss ngo visi moto ngo na bus nofata ubunye bus ndayifeelinga mon cher ami uramaze vibe yo mesha nonze rero ndumva sinova ngaho meritonde nababana kama haro munene Snapchat rero nonze ku murongo yo bantu biba bamwikawusha abastari kwanza just no star Kaboss uko star ubinyise ni bon uko star watoto wanakujua sasa rero Kaboss star ni ubustare umuntu usanga azwi n'abantu t'abantu bamwikundira sindo tu sio tabe atari mama wanje nimbanzi papa wanje akabanzi nana akabanzi si fresh beraranzi minusha rakuzi Scott aranzi unataka ubustare wae tena wararenganya warahise uko star uko star Kaboss sasa rero ndabaye story nari magaze ku mirongo ya Ruziba. Okay. Kumuvibe bobo mesha na testire ya 4. Umependeza. Ewa na poeshe tukuonye ku murongo. Chogerero atera empa. Wegera imbere gato ukayidira ikintu cy'isayo yose. Ewa na ushitse rero haya bademu bari bagati dore l'autre côté. Bacha barabona chamamare Kaboss for real. Baratora telefone barandira snap cy'ubufu nanje nonze nagiye kubona mwijoro nashishitse muhira banagize kuri Instagram Kaboss for real ku mirongo ya bus and that was like wow bahe it's a focus time ndavuga ati wow Kaboss iyi ni alandi abanyeshuri bavuye muri vacances basuye ku ishuri akajambo kama ko abanyeshuri afu sitwendere na betu abanyeshuri vraiment courage du courage kubera yuko age vacances ya samaza umenyereva urazi wivyukira 11h ukazubona dan kulandira geze bitirisha no karimbo so batura she's indirimbo ya sports na fana po yo ndirimbo ya sports ya sohotse nemutse mama utemutse ama sports acarayisora nemutse ndakirira gatike sports ko babeda shite home nauramurisha shite school kuraba afishaje narinziko nzokora ropeshaje none yombonye sanzari dommage turagi sinibaza ko bayihenze narizi neza yuko natemutse nanguye kwishuza amafuti Spox Alibihe byatanitse. Mugabo Spox zijya vina baziyumviriye gute afishaje ropeshaje dommage nanihi Rodiro watemutse Kaboss. Umvise ndirimbo warumva umenga amarira geza jana yibona kweli gusa nyene pole sana. Sema tuje chance yanje no gora nifisa abavyeyi baba gangster. Nemutse abona ko ari bisanzwe. Oya twe natwe. Menye kwishura akona ko ari bisanzwe. Mini nemutse kweli je home. Narataha bien vibe. Aho nyimbonya bacama banje nuninza gushika gute muhira noneja Kaboss twe tugize n'amanota mabi. Mere ntamwambia yuko amacho n'inyigisho. Abana bo mu giti. Mimi ndazacha Kaboss n'inyigisho. Rero nta support umwana atiga atagira kwewe. Ye umutima. Wachushika. Urumva makaye y'umwakuza uzoyigurira. Urumva akakujya umutima ukagatisa. Kandi wacugira courage ati deuxième semestre lazima ni kambani. Nango zenga nigeze vraiment proclamation ndayigiye mwana nakari bisanzwe. Kamata weza, kamata double. Kaboss umunsi wa proclamation umutima roho waguma. Narigeze kugora. So abana barakora. Proclamation ya 5e. Mama ndagwaye mu nda mama. Papa je ndagwaye mu nda. Wadayi. Aho yeti yuko gabanye mu bakaranti kombe kwishuri twiga twi 45. Navuga ati Kaboss kandi wakaranti. Wala Kaboss ni escrow. Rom. Uri umwana. Niga 5e mu munsi cyo gitwe dusitarite zo kwibarabara sizazi nizo mu nzu. Wawanza gusohoka. Cyari bige histoire. Cyabwa bari bimu naca makavuga ati mani shimwe. Urumva? Ndinjiza muri toilette ndapobesha yo ndazangura system. Hari system rero mwisite twakora kugira abantu bumve ko gwaye mu nda byambye. Wacu kwita system ya. Arabita system.
system ndazikubita sana muri toilette ino ahanganye abavyi bavuga ati mwana wacu uye karaba mwana wacu naje kuri programmation meze nabi Mariamu kasikiliza maruta ya Shabiri mutima ndavuga ati sijengi kumbe ni systeme gani narenze yuko muri 43e mchumero Shabiri mwana wanga 45 Kaboss you Kaboss je diplome nyari guyanje from what did you get ngo muri diplome sinumzari si wanje narababara mbaye narimwa warababara ari diplome 20 premier kudu yiko sio mayibu yangu akini 20 premier mini kwa gapari twi mi class y'abana 20 mwira wa 18 fesha n'abanatesheje bakunze amajiki bakunze bajimbere muhumbu mfana ingera meze wari we wavre n'uyu Kaboss rero tuzi wavre ni show ni gutanga vibe ubwo mwishuri ni sobre mubwo nzasanzwe bana ratwika Mr. Hangout Kaboss kamka so genre ama weekend ya Kaboss kandi ndimesha ni weekend nezi ama weekend ya Kaboss ameze nimba ikintu cyane je kinyohera nuko weekend ndayitangura muri mood ya bien sana weekend je wanje tangura ryari vendredi tudufise hangout mbadisi yuko gusohoka nifate neza no mwanje turyoherwe nagora dukurikirana samedi nayo ni shosho samedi je kesh kinunda gukora samedi mbashaka nisokere angendano atuje kugira shoye kumedita je samedi nimusonje kumedita boki gusa mashaka jana ari muziki wa bom 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 ndona medite fresh bikini next hangout kuri bimeze dimanche naho nikwirirwa muhira film back to back Netflix bazongera mu brand ambassador wallahi nazo naregeze kuri mino miss Netflix vraiment batwere brand ambassador turamedita kuri Netflix sana uramedita gusohoka ufate bus ukamedita kwa bus ubu ni 15 taxi ubu ni 15 mille 12 mille unasikia meditation baba what is up kumurongo muri ville ro tuvuga tireka ni bero mo best on na Netflix to yego mo best on feed ama lendi ya Kaboss lendi nayo lendi ni musi nyine wakazi ndavyuka ngatonda ukazi nk'abandi ndapowesha nyiyumvira mu invite winondwi nyiyumvira location nkagira iki nka medita experience kagenda yose igaruka mu ijoro naje kandi naje lendi yabaye imesha yabikunda umuntu agira anaruka hivi kishimo cha lendi agasembera nko kuri mardi babiryoshe bwari bekunda ari akaru nabonye ngo ahageze dimanche bacha posta ngo Johnny lendi ngo toujours lendi urumva lendi ni kintu abantu benshi kigora mu buzima kabisa mugabo hari ikindi kintu umuntu yitwa Big Sobe yambwiye cyangwa ku mutima yambwiye ati normalement we can't miss yo kuruhuka utegura lendi yawe ku buryo lendi utangura lendi yawe ushuhira kuca gukazi apana yuko lendi gera weekend umechoka ma faiblesse amakonyaje naraye muri ibi naduze muri show yanaka nagize ibiki mugabo weekend bari muso kuryoherwa ku buryo ushuhira lendi kwigera uje gukazi niho akazi kagakora mugabo par contre na makote naje ni ujumbura kenshi lendi irabagora vraiment baba turayidogera sana barikesha rero kujya mu anniversaire mijora tukeshereza gushika sangapi tiwaze gusohoka Kaboss tuyataye biragoye from nawe birakugo je lendi ningora ko je desha nanzoga dimanche uri muri kandi si nanzoga ngo nsohoka ari inzoga natabi basi nabintu notuma byotuma zo uruhanye kandi sindi wa muntu asoboka ngo ngijoro ngo nkeshi je gukesha sivyo wanje gukesha ngo ndakesha ja muzofumbonye from wallahi au plus tard 23 ans bandi muhira guciringa mama Kaboss abakene affection yiwanje mama Kaboss abakene ko ndamuryama umva papa Kaboss ari gumusubira sometime nimba ari moment nyohera nijya moment mutama yayo bwize voyage chacha kujamira na mere Kaboss ni musingizi fofofofo icyana kijyamo no match kandi Kaboss umuhererezi by the way je no muhererezi muhira that's why manje ndamukunda mere waje kujumva ugenda kujyamana na siganuga imigeto kankenken acha nigira kujyamira na mere fresh Kaboss yagusanze ajya takutoa ambia wewe Kaboss wewe uri mke wangu sio mke wangu bibino nazo mshunga mkidari azokiwa
Anda niba kibona azokibona. Wallahi. Kaboss imbere yuko dukinaje twaseje tukina. Nkuko bize. Namabiye. Ati namabiye. Nikibale. Yamenye ibintu byo mwizabe. Ramadan imeze gute ikigenda gute? Cha Ramadan ni bien. Ahubwo reka ngire ko nifuriza musulman bose ndamativion en ligne musulman baby kunzi ibintu dukora. Tubifuriza Ramadan Mubarak, Ramadan Karim aho muri hose. Je Ramadan kuri Jenny Fresh. Sauf tout ngiye muri Ramadan. Ndonda sana from kwera kujya kumufungura. Je ndabise hari abantu usanga bagiye muri Ramadan cyabyibuha. Gaje wanje cyano. Sasa nikikonda 18 regezi. Ni masasi. Ni masasi? Nakulaga kama crazy. Musabere mudusabira. Nukuri ko Imana Ramadan je wanje ni bien sana. Sana. Ibintu bisaga muri Ramadan ndabikurikiza. Ndagerageza kubikurikiza. Ndagerageza. Hari umuntu yaciye ambwira ngo abajya abantu bidogera Ramadan kumenga babafunzwe. Babasanze mu nzama sanze bagenda ibintu bibi rero baboshwe. Usanze uri umuntu umeze guca anyi Ramadan ni nkurisanze. Yaba bikunda Ramadan ni kubite n'imyaka 5 basi. Ari Ramadan. Tuyira muri Ramadan nyene ukunyene. Bahereze uyu niwe Kaboss. Ubundi muhora nkumva no wafeke. Acha tuchezege. Tanze vibe. Tanze shokwe. Ni chance. Le jeu s'appelle comment? Jumbling Tower. Okay. Dukinira. Dukinira nga. Jay, this is my first time by the way in your game. In your game. We magic nacho tazo. I go from Gambia. Ni tu ya ula. Siyabara mabiye ngana ukubitse ko yumesha sana. Abapewa tukina na Scott, hageze jina tukati Scott. Scott ndo totosite ungene hapo. Mtoto wake kaviga bro. Cheese. Yini etage rero. Rero etage turagerageza Kaboss kuyisambura. Kuyisambura gusa hejuru tutaribo. Utwo ndukora. Okay. Rero uwigwako inakula kwangi. Sasa Landry wo mukamenge narabonye mwara muzaniye game yarayishoboye. Landry yaramuguye. Na Landry promoter yashobora game. Mukamenge. Landry unamsikia Kaboss? Canke kamenge nayo tubuze. Takisikia chu. Landry ni same shit. Bora ko mwemvita tangura cyane. Ije nangura? Granda guhe. Enye gato ndi sanse ukura kututsko munsi. Ukura kwa ushaka gusa kakuguyeko. Nakula kwako. Gusa hejuru ni ukura. Sawa. Yebagabo ni yana erega no kongene. Kanso ushaka kuraba kandi. Hini. Karabaye. Hinge. Taiki de taiki. Akini Kaboss sinangusha. Ariho gitangura vre. Hinge. Nge gato. Tikunda nyerera. Ivyo vyarimo Kaboss. Nge gato. Tragi? Be i jeu ni toucher égal jouer égal toucher égal jouer. Oya ni bon. Maniga. Manigazi. Give me Kaboss ariho gitangura Wait. Bon, on a gagné toucher gaju. Putain. Akamaze kugwa hasi tu. Uye ni gashoka. Cyane fanye system ya ukasukoma. Kaboss arivye by the way. Kaboss. Ukirudia mimi nakushasi. Jenny henze natanguye kuri ibi. Jenny bon we cheza. Urumva urazira nga. Nikitoa aka kichebiko. Kina ubona ni bon. Umva turuzuye iyi etage tumimanye. Huyu na huyu nani mkubwa huyu wakipigana na Natalia huyu. Akanwa myiza ni gaera wallahi. Akankore kwako. Ega Kaboss hagati buravayo ahantu hose. Bahe. Kaboss. Kaboss ari karakina. Okay. Mama. Turagi. Ego frère. Allez. Yo kichikibwa. Bigiye. Sawa. Witoka. Full com. Yebera mu 40 bikabahe. Nice. Tuendelee ama tusiendelee? Bahereze. Full camp. Sawa kabisa. Wokurambesha. Ndiko ndakubesha gute? Wowe ukura ko tutuboro. None erega no urakura kwa ushaka. Ni bien. Ni weyetu. Bahe.
bera wabigize ubibona n'ukuri niyo tubisubiremo kandi hari ivyo basubiramo Kaboss bera nabibonye ubwo babipanga mama Kaboss hayiko hapa ibe ni kwa mama Kaboss Scott yakunze amachika nzora nta kimwe napanze umeshindwa bera wewe ubwo babipanga wabipanze nabi akanyu bagashitse ko nabaka Kaboss imekuwa kwako kiratsinzwe rero umuntu atsinze navyemeye tumubaza ikintu utarijo abantu batazi kuri Kaboss kiri private urumva ari ikintu kiri private mugabo abantu batazi kuri wewe kikunaniye tukubaza ikindi mbaza none se umugabo urambaza uyenda mindo ni kona droit mbaza tushaka tubwira ikintu abantu batakuzi kuri Kaboss kiri un peu privé ikintu abantu batazi kuri jewe kiri privé privacy canke ikintu kiri privé abantu batazi nuko tukinaye kari mbiragira tubeshe that's right kiri privé byo abantu batazi kiri mu buzima bwanjye yego abantu nibazi ko je nitonda sana ya labi uzaraje ntazoneme abantu nibazi ko Jeff ubwo ndatinya utinya iki Kaboss ndatinye sana genre like example ndatinya muri we yayi ndatinya quand ndafise respect sininyo umuntu ivyo saso ndafise jewe ndumuntu ndafise icubahiro ku muntu kubwo nangwa kumutinya rero sindabitahura neza aho magazi mugabo ndibaza yuko ari respect nini yako ni respect nini sana umviriza Kaboss umuntu ndashobora ku respecta wewe nkatinya gusaba ikintu kubera icyo cyangwa nkatinya kubaza ikintu kubera the respect agafa okay ico nyine twabaye satisfied reka ndakubaze ikibazo Kaboss urambye gushika ukajanku yego tafse naba ex rasa ex sindi wa muntu ngo sina ex okay ex wa mbere yakubabaye kandi si bitari preuve ko dokoze ibintu kuri privé ngo kwivuga ndabikubwiye impamvu mwapfuye iki habaye uwa mbere yakubabaje mugabo ex wa mbere yambabaje twasohokanye nyine umunyeshuri twari twigana kuva seconde dukundana igihe rero nja muri Siren Vibes TV abantu baratangura kumenya rero wewe niyavyakira neza twari tumaranye 4 ans wewe niyavyakira neza yabona ko ngiye mu ndi buzima twarashobora gusohokera ahantu plutôt agiye ku ishuri rya université abagenzi bamubwira ati musohoka n'umuntu ngicamamare bya bintu by'abantu nyene usohoka wewe rero ni Santales yumva umenga twashobora kuba dusohokeye nk'ahantu namubwira yuko aho hantu sishobora kubaja batanumiye ata invitation mfise bakaba bishaka ukaca usanga ni duhuje romva kujya nyumvuga ati faut que niko brand ndi brand faut que ngerageza gutahura faut que ahantu bantumiye bikiki ugasanga arabishaka mugabo jewe batanumiye kaba ku bintu nk'ibi umva basinya c'était pas à l'aise avec zarakubabaje je byarambabaje wabaje nuko kurati santa cyabaje kumwe yagutaye ni ni decision twafashe twese mugabo jewe still acambabaza gushukura uracamukunda yandeba igitsure tugiye uracamukunda regaragaza kuraba interview ni bora araza kwiraba cyo ndico cara kuri kene ko byanze kandi sometimes akambya courage ndacamukunda like before wapi umugura mukimukunda hakera mugura mukunda oya nyene no hariyo memories twabanye byiza vraiment twamaranye 4 ans seconde première université mwaka wa mbere ni 4 ans ko hariyo tuntu tumwe tumunyibutse sila libaridi usiku na tetemeka yo Kaboss gusa ubwo ndabisundi umuntu nkunda je ukunda muga mudakundana uramukunda wewe Johnny crush crush ni kintu gisanzwe ndamukunda for real ubwo se umuntu araho twabonye post ndetse aka wapi Kaboss ariko usanga ari we okay arabizi ko ndamukunda aya ntabyazi wowe utabimubwira impamvu ndamubwira ni kubera yuko the right moment yo kumubwira niragira gusa ndafise uwo nkunda ese ubiravye ubona bizocamo bidaciyemo uruzi rwa Kanyosha napigereye ati Titanic umuhungu wacari mu rukundo karabaye igihe Titanic
acha nidumbukiza murajya amazi yakanyosha hope twizere yuko azogutahura uzonyemereye none kandi rega ntiyizi kubera navyazideja yuko umugore yazobimenya Kaboss urisuka kotana tuntu dukenyereka arabibona gusa byandi by'abakobwa birengagiza anytime manda textinga kwere ko wewe peti wowe Kaboss akunda gutestinga wowe no umana gutexting mwanya wose none umana gutelefona mwanya wose twebwe nta natwita abashaka bituwazi uretse ma message mfise narisho ibazi muga wewe like nipende mama Kaboss bigikushina unyitange jenzo gwaba strategy kandi no chamore kiganiro cha hangout mbwira abantu baze kumfasha kumwanyemere nzotumira lol Kaboss tugushimire cyane yewe asante sana vraiment ndibaza neza ko mwaryohewe twatanze vibe imeze neza shimire Magic Channel ibintu navuze ngahanye c'est pas 100% vrai Tuba turaryoshimwe Tuko muri gala mwirigara ni mubeshi ibyanyuma nivyo nimuze ibyanyuma nivyo ndetse umuntu nkunda kwikinda bya no mu ex wa Kaboss jana uzongira ndakurani kumbe ayigira umugangster akunda sha je nigira umugangster nigira icana cyo mwiste muganda akunda je nkunze no mudayi kirofa uherezayo je nkunze nkunda nk'umubona niyo mpamvu nakunda kwijamo je uwo ex wangaye hani Sasa we petit twedwe ikigari nakuuliza tu nasema kuna hiki udakunda kubijana rero ngiye utabikunda sadire ni wadogo nakunda ngeniga 5e primaire mama ni wamva vuba karantu murayibona efe okay 5e ndasubira gukunda n'umuntu yiga 6e babiri bitime narakunda batatu efye ndakunda bane non 9e 3e trimestre narakunda bane ura twayibanye muri premier trimestre 9e 3e trimestre ndakunda Kaboss ni mtoa sivyo na gato urumva tuko turatera inkuru ya revive meze neza sivyo twateye story radio mwicaye mwirigara harimo inkuru z'ukuri inkuru z'ububeshi kugira mu byose jewe rero natanze z'ububeshi mu mabarire kandi nitubipfa urumva usengene z'ukuri murazibo yari shosho ya revive meze neza ndabashimire yo gose kuko niko crise n'abandi nibo amera taxi ya 2000 gushamisha ndetse tuzogushorera tayi siko da hangout zirahari ziri available kiganiro cha hangout kirahari mu supporting kujya mu supporting byose urukundo support ukeneye cyane gose hama cyo turangiza ikiganiro cyacu turavye hajya tugacha tugira gose tukatugira pop hangouts hala 5 bakunze wa Magic turabakunda sana Kaboss aranyivye ni bon umushitsi unabiona chendere ndi mu mafungo sha sawa mu mafungo nanje mara unakonda bakunze wa Magic twashimire cyari ngakoze kora natwe yari Kaboss for Rubosi Mike Master Mr Hangout ewan kistare cyatari no twabiri kumwe genda rero mugire subscribe kumuse garandaranza parkour Mugana subscribe liking and sharing amaze amaso ibintu bishushe akaboro turakunda cyane akaboro gatuma nakwiga neza okay asante yani ngiye mesha Kaboss pata bizuba nipe bizuba si mama niyo henga ndime shokozo gatanga bizu yego vraiment ya mbere ura crashing gusa n'ubindi yo bya wapi